hari ibintu bibera mu Burundi ukamengo umuntu ariko araba canke ariko yumviriza ireresi ivyo umuntu abivuga afatiye nko ku majambo Reveriyano Ndikuriyo atwara inama nkenguza amateka heruka kuvuga aho yamenyesheje ko yigeze gutanga amafaranga kugira ngo abantu bica umuntu hama bamuzanire umutwe wiwe. Ivyo bikaba ngo akavuga yuko yabigiriye muri province ya Bururi. Ibibazo rero umuntu aca yibaza sibike umuntu atanguriye yuko umurundi mbega wari we wese bafise uburenganzira bwo kuvuga yuko naka akuye kwicwa canke akabaho. Ikindi umuntu yo kwibaza mbega ivyo umuntu afatiye ku mategeko umuntu yovuga yuko vyo hanwa gute niyaba ari amajambo ashobora guhanwa. Ariko rero amajambo akomakomeye avugirwa mu Burundi sayo gusa turabimenyereye, ariko rero rimwe ugasanga hari amajambo arengeye ubwenge nk'ivyo umuntu yofatira nko ku ndirimbo imbonerakure ziheruka kuririmba zivuga yuko botera inda abatavuga rumwe, abagore babatavuga rumwe na leta, bakanashira ko n'amazina bakavuga abagore bagwasa na Sinduhije. Aho nahone ibibazo sibike mbega amajambo nkayo abarundi bayafata gute, hanyuma kubona amajambo nkayo avugwa rimwe mu mwaka uheze bari bahamagariye yuko basambanya kandi bagatera inda abakobwa n'abagore b'abatutsikazi kugira ngo bavyare ngo imbonera kure, ariko kuva ico gihe nubu nta mutegetsi numwe aravuga ati ayo majambo ariko aravugwa nta muntu ashobora kuyemera canke umugambwe abatwara umugambwe bakavuga yuko ivyo biriko biravugwa atari batuma ugo gwaruka ngo babiririmbe. Kugira ngo tuganire ivyo vyose turi kumwe n'abatumire babiri. Uwa mbere ni Anne Niyuhire akaba ari mu ndongozi za radio Nzamagateka kawe. Anne ndakuramukije kandi ndaguhaye ikaze. Murakoze Frank, ndakuramukije nawe, ndaramukije n'abatumire ko baradukurikirana. Murakoze cyane. Turi kube kandi na Maître Gustave Niyonzima akaba ari umushikirizwa manza. Mwaramutse Maître Gustave. Mwaramutse Frank kandi mwakoze kudutumira. Navuze yuko uri umushikirizwa manza, ariko na Ananiyuhire nagira ndabamenyeshe yuko nawene yigiye ibijanye n'amategeko ngira ngo simbeshe. Oya ntubeshe. Ivyo bikaba ari vyiza cyane turavye nk'ivyo tugira tuyage muri iki kiganiro kigira ica 99 ca Club de la Presse. Nkaba ndabahaye ikaze mwese muri ko muradukurikirana. Mu gice ca mbere c'iki kiganiro tuza kuvuga amajambo tuza kuvuga ku majambo yashikirijwe na Reveriyano Ndikuriyo aho yavuze yuko yatanze amafaranga kugira ngo hicwe umuntu bamuzanire umutwe wiwe. Mbega Ananiyuhire ubumvise ayo majambo ubwa mbere wayafashe gute? Jewe numvise ajya amajambo ya Ndikuriyo naragize ubwoba kuko namajambo adasanzwe uravye uwabiyavuze uwari we, kuko kubganje yavuga umunyagihugu asanzwe nari kubona ko uyo muntu yuzuye amacakubiri, nari kubona ko uyo muntu harimo agatima k'urwanko, nari kubona ko uwo muntu harimo agatima ko gukora ikibi. Ariko iyo avuzwe n'umuntu w'umutegetsi nk'ujya atwara inama nkenguza amateka no kuvuga ko ari ubutumwa aba ari karatanga. Kubganje avuze ati nararondeye umutwe wa naka kubera yakora ibi, ati umutora turamuha miliyoni 5, nukuvuga ko yari karatanga ubutumwa ko bishoboka ko ashobora kurondera umuntu nawe nyene kugira mwice. Nukuvuga munyagihugu muto nawe nyene ahari acavuga ati none ko nanaka bikora jewe noreka kubikora kubera iki. Nukuvuga ko aba ari karatanga impigi. Ikindi canteye ubwoba ni kibanza Ndikuriyo afise mu Burundi, atwara inama nkenguza amateka. Iyo nama nkenguza amateka niyo
novuga ikenguza amategeko yo mu Burundi. Iyo amategeko akozwe n'inama nshingamateka araheza agaca kubo batabiza araca mu nama nkenguza amateka kugira ngo bashire kwigikumatira itegeko tugihweje twari nonoso twabonye ko rishobora gutangura gushurwa mu ngiro. Amategeko mpanavyaha yo mu Burundi aravuga kubijanye n'ivyaha biba vyakozwe agatanga n'ibihano. Nimba uyo munyagihugu kaburimbo yoba vy'ukuri yagirizwa bijya vyatumye ndekuri yavuga ati jengire ndamurondere mu mategeko bari kumwitwarira bakaraba ko ivyo bintu yabikoze bakahanwa. Ariko we avuga ati uwo muntu yaragisibije urumva mu ikomine naho yogisivya ngo yaraba yamerere n'abanyagihugu yuko wumva umuntu yoreka umuntu umwe akagira nze akonona ibintu. Erega sinanse ko yari guhanwa nanse inzira vyaciyemwo canke byagomba gucishwamwo. Imana yarakinze ngira ngo ntivyabaye bigikunda mugabo mu mategeko hari abantu bagisivya baba mu bwicanyi baba mu kwiba baba mu gukora ibindi vyaha bigenda gute barafatwa n'ubutungane. Ariko mumvirije avuga yuko avuga ati narashimiye abanyagihugu b'Ibururi kuco nari nabatumye bashobora kubangira ngo batkoze ibindi atari ivyo yabatumye kubera kaburimbo ashobora kuba akiriho. Ashobora kuba akiriho kuvuga ngo narabashimiye sinzi ico yabashimiyemo kuko yari yabatumye sinzi ko bamuhaye raporo ati wa muntu twamwisha sinzi ko bamubeshe kuko amatwa nsumira numva umenga aracariho ariko iyo ngendo ifatwa n'umuntu ajejwe gukenguza amateka yo mu Burundi azi ibiri mu mategeko ivyo ari vyo azi ko kizira kwihanira agatanga impiga akavuga ati jewe ni mu mundonderere ntabicishe mu butungane ntareke ngo amategeko akora. Amategeko yarahindutse ko uheruka mu gihugu kera ntayahindutse naho ntari mu gihugu ndabikurikirana so kuvuga ko ndi kure y'igihugu canje ko nakurikirana biba mu gihugu canje byose ndabizi. Maître Gustave Niyonzima mbega amajambo nkayo aho umuntu avuga ati jene atanze amafaranga kugira ngo bice umuntu banzane umutwe wiwe ubwo bari ubwa mbere muyumva mu Burundi? Ubwa mbere nagira nkosore gatoyi mwavuze ko ndumushikiriza amanza ndumushingwa amanza mushikirizwa amanza mu mushingwa amanza ego murambabarira murantonga kuri ico ivyo navyo mwari mumbajije novuga yuko aragahomera bunwa ari ibintu bigayitse biteye isoni aho umuntu asanzwe ari nk'umuntu agira kabiri turavye ku rutonde rw'icubahiro baha umukuru w'igihugu agira gatatu murantunga agakora ibintu nk'ivyo avuga ni ibintu bibabaje akaguma ari ku butegetsi ari hejuru atakintu na kimwe kiba. Nagomba subira inyuma gato mu mwibuke ko mu 2015 mu mpera z'umwaka yigeze kuvuga ibintu bigomba kumera nk'uko ahamagarira abanyagihugu atikora. Iyo mvugo rero yakora ni ibintu mu gihugu kibanye cy'u Rwanda vyakoreshwa mw'ihonyabwoko ry'abatutsi mu 1994 rero atikora ni mwica abantu abo bariko baragira biyamamaza banka bagwanya ikiringo ca gatatu c'umukuru w'igihugu ati ni mukore mu nyuma yarasubira navuga n'ibindi nibigira nubugira gatatu avuga ayo majambo umwanya umwe rero novuga ko kuri jewe ntatangaye kubera intwaro iri mu Burundi ni intwaro yica yangahaza iborezwe gufa abantu bakagenda amazima yonge atacamira atabutungane buri ko burakora kuko ubwo butungane ari bo babutegeka buri mu kwaha kwabo. Rero kuvuga ko yiyemangiye wenyene Marangara mu ntara ya Ngozi itariki 11 z'ukwezi kw'icenda muri uno mwaka ati Imatana muri Bururi narashimiye abantu kubera nari nabatumye gikogwa ndabaha miliyoni 5 tukugandagura umuntu ngo yarasibije muri iyo komine ya Matana ati umuntu umwe yopfuma apfa abandi bagakira. Je rero novuga nti ubwa mbere na mbere nkuko na Ana yabivuze iyo bacari igihugu c'amategeko
ubwo nyene za parike zaca zitangura kugira amatohozo zikaraba ivyo bintu ariko aravuga mu yashikirije ko vyahabaye. Ikindi naco iyo parike yari gukora nukuraba ivyo uwo muntu yagirizwa ko ari vyo canke atari vyo. Basanze ari vyo bokora dosiye nibo bafise ububasha bwo kurengutsa abantu. Reveriyano Ndikuriyo ntashobora gusubirira ubutungane haba namba yasubiriye ubutungane. Ikindi kibabaje nuko umuntu yibaza ati mbega ko tuzi mu gitabo mpanavyaha twita code penale igihano cyo gupfa cahavuye abategetsi bari hejuru batwara agira gatatu mu vyubahiro ku rutonde akaba ari wari kavuga ibintu nk'ivyo azi ko amategeko ayazi yama yasubiramwo aca mu vyatwara inama nkenguza amateka bivuye mu nama nshinga amateka akavuga ibintu nk'ivyo umuntu aca avuga ati birateye ubwoba nyene kandi biragayitse umenga tuba mwishamba amategeko yo mwishamba sa amategeko tuzi agenga igihugu twishimikije ibigirizwa shingiro twishimikije n'ayandi mategeko mpuzamakungu Burundi bwateye kigikumu nkaheraheza mvuga rero ko mu gifaransa no mu mategeko tuvyita ave de culpabilité yariyemereye wenyene ko ari umwicanyi ariko ntacabaye. Mbega umuntu dufate yuko nk'ivyo bishobora kuba bitabaye arashobora guhanirwa amajambo yonyene cane gose mwibuke ko abantu bakoresha amajambo nkayo yabi ibintu vy'ihonyabwoko yabi ibintu bihamagarira abantu bo kwica ivyo ni ibintu amategeko mpuzamakungu shimikiye ku mategeko mpuzamakungu yabi ivyo bita Declaration Universelle des Droits de l'Homme yo mu 1948 yaba ico twita charte y'ubumwe bwa ONU vyose vyarabivuga arabivuga ni ibintu bihamagarira abantu ati mu bice ni mugiriki nico twita crime contre l'humanité. Nari nabajije ubwa mbere mbega bwo bari ubwa mbere mwumva bavuga yuko umuhashobora gutangwa amafaranga kugira ngo harondegwa umuntu yoba bamuzane yapfuye canke ari muzima. Ivyo tubimenyereye mu ico twita amasinema amafilme y'abanyamerika ico bita aba western ivyo twaraba bita abashasere do prime batuma abantu atigenda mu nza y'umuntu ico nzi bashobora gukoresha nuko bashobora kuvuga ati ubutungane buriko ararondera uyu muntu muga yari inyegeje barashobora kubigira mu misho bavuga ati umuntu azerekana aho uyu muntu ari azohabwa agashimwe muga ntibaba bamutumye ngo genda umwice ngo je niwanzanira umutwe wiwe ukawunyereka uraronka agashimwe bavuga ati turangire ubu ufise amakuru yaho umuntu yoba ari azabwire abajejwe umutekano canke ubutungane agashimwe naho nyene biba mu mpisho hama uwo muntu washoboye kwerekana ati ari ngaho wabwa butungane bukamurondera kubera ashobora kumushikira ugasanga amerewe nabi. Hanyuma Ana uravye wumvirije amajambo ukuntu Reveriyano Ndikuriyo yavuga urabona yuko yavuga yisanzuye umengo nibisanzwe ivyo mbego ubibona gute? Nivyo yabivuga yisanzuye kuko mu Kirundi bavuga ngo ushigikiwe n'ingwa aravoma. Muri kahise yaragera avuga amajambo mabi ivyo Gustave yavuze vyakora akabona ntabihaniwe akabona nibisanzwe abandi bakavuga yandi majambo bakakuma amadiskura maki bakabona ntibigeze babihanirwa no kuvuga ko wabaye umugenzo wo gucisha mu majambo muri rusange kandi bari mu bantu benshi yo amajambo novuga tubaka asambura canka toteza agateka kazina muntu iyo uwo muntu rero abonye atabihane berega ni nko mu miryango umwana iyo no musa akoze ikosa ntumuhane eje akarisubira ntumuhane nta gituma acavyishimiriza kandi ntasubira gutinya gukora amakosa kuko avuga ati naho ndagikora ndazi ko umuvyeyi wanje atampana no kuvuga rero nimba yarabikoze ubwa mbere uwundi akabikora ntahanwe nibisanzwe ko yishimiriza kuko bobo uko maze kubibona ni nk'ihiganwa uno munsi babona ati uyu ni wakunda leta ni wari karakora neza hari n'ababihererwa n'agashimwe urumva umengo barasiganwa kuko nta bihano bihari ahubwo ukoze bijya mbona umengo leta y'u Burundi bona ko ari we akunda leta ari wakunda abanyagihugu ahubwo bakabimuhera n'agashimwe duhara tubona muri kahise abaronse
nubivuga gute mu kirundi ama promotion wewe waruzi ko atarabereye ico kibanza mukaja wumva ngo uyo ageze hariya rero baca bahiganwa ndavyibuka mu nkuru zitari nke tuba twarakoze mu maradi atandukanye tukaba twari kumugabo umuntu akumvirije umuntu avuga ati none ko Reveriyano Ndikuriyo umuntu ashobora kumutanga ko akarorero kubera igiti ariko ubwo umuntu niyotinya yuko aba yandi majambo akomeye kurusha kubera ubwo bwisanzure nyene avuye kuri we canke no kubandi yego none ko abari karatanga karorero ko babona ati nanunaka yabivuze ntaco yabaye nimba bivuze no munsi yashika mu nama nkengoza amateka yinjira hariho hose akavuga ati wowe uri umugabo n'ukuri twagushimiye nigiki cyo buze uwundi muntu abikora nimba no munsi hari ubikora nta hantu ahubwo akabishimirwa nabandi bose baca bamukurikira kuko bari karatanga karorero kabi turiko tuvuga inkurikizi yuko nabandi bashaka kubigendera ko kugira ngo bakoreshe izindi mvugo mbi ariko we urabona ko yavuze ati ni mwice naka jenzo ba amafaranga harashobora kuba inkurikizi yuko hashobora kuba ubwicanyi buvuye ko umuntu nk'uyavuga ati ni mwice atangorane ego cane gose nkuko nari nabivuze ubwo butumwa yabahaye nubwo kubahamagarira kwica n'uwundi wese bo kwagiriza atavyemezo biriho kuvyuho bita kaburimbi yagirizwa ko bona mwicuko eka naho atarinda kubivuga vyama vyabaye imbonera kurezi zija mu bantu zikabica zikabangaza zikabafata ku nguvu zikababoreza igufa ni ibintu vyamaho vya misi yose izo nyigisho babigisha barazumva kandi murabona yabivuze haciye imisi hari n'utwara umugambo uri ku butegetsi yagiyeho arifatira mu gahanga Ekereziya Katolika barahitukira shaya na Wirinyamitwe naho mu nyuma bigaruye hama mu nyuma sibo higaruye abandi bo mu nzego za leta atagariko sibajya rero nivyo anari karavuga ariko Wirinyamitwe ari muri leta cyane yego erega ndabivuga gutyo nyene sibo bigaruye n'abandi kandi mu bintu mu manza z'ivyaha n'ingene babiraba umuntu abazwa ku gatwe kiyo twishimikije ingingo ya 18 y'igitabo mpanavyaha rero nkavuga nti ibintu bimaze imisi biba batuka leta abatuka Ekereziya Katolika ntihagire na kimwe kiba bakayifatira mu gahanga nihiganwa nkuko ana yari karabivuga bagira ati uwututse benshi canka aguma tukana niwe yubahwa niwe asasigwa indava niwe muntu w'umugabo abandi sabagabo urumva ni bimwe mu gifaransa bavuga ati la promotion de la médiocrité et la punition de la droiture gushimagiza no guhibiti abantu baguma bavuga ibintu nk'ivyo hama abantu bavuga ukuri abantu bishimikiza ijambo ry'Imana bishimikiza amategeko akaba ari bo banse kare bari bigeze kuvuga uti ubutungane bwategezwa guca bukorera kuri ayo majambo mbega ko tuzi yuko hari amadosiye yagiye imbere ya CPI mwibaza ko amajambo nk'ayo ashobora kukorohereza akazi CPI cane gose ni mu rukurikirane rw'amatohoza nyezina iryo shira hamwe mpanavyaha mpuzamakungu girahe ririko rirakora biciye mu biro vy'umushikiriza amanza kizigenga rero ivyo n'ibintu biza vyerekana ibimenyetso vyinshi ku bantu bariko baragirizwa ubwicanyi biza vyerekana terega vya bintu n'ivyo hari haba nibiyemerera ko bishe kandi bibaryohera mwibuke kandi ko no mu kwezi kwa 12 mu 2018 no mu fasoni w'umukuru w'igihugu yaranavyivugiye ko hari abantu barondanya bica bahangaza bakavyishimira byo vyose rero n'ibintu iyo sentare mpanavyaha mpuzamakungu irabi kabona ko biriko birorohereza no mu matohoza yabo ana umuntu afatiye kuri y'amajambo ya Reveriyano Ndikuriyo umuntu yihweje neza mubibaza ko yoba yarafise intumbero yihe kugira ngo abivuge je nibaza intumbero yarafise nuko ntari muri we mugangerageje kwiyumvira ico caratumye abikora ngira ngo yari karereka abanyagihugu ko batogira ubwoba ko bababona canke ko bogira ubwoba
oya abogira ubwoba urumva nabo bari muri abo barondegwa mugabo abandi bo bari karabaha impiga ati ntimugire ikibazo umuntu wese azovyura umutwe canke azogomba kutugwanya tuzomukorerako kumwe bama bariko baravuga turafise uburyo kugira ubwoba rero haraho abagira ubwoba kuko avuga ati jewe sinariko ndemera ibi biriko biraba niteguriye kubivuga canke kuvuga ati nimugezaho umva ko ashigikiwe ni wa wundi ajana nawe ari mu ntumbero yiwe urumva kubwanje avuze bijya nukwereka abanyagihugu ati mwabonye ko nabandi tubakorera uko hagira ubuhirahira asubira vyura umutwe tuzomukurikiza abandi tuzomuterera mu itanganika rebwe n'amafi canke n'ingona tuzogira murabona ivyo bagiye baravuga vyose ijya ni imvugo yo gutera ubwoba uwoba yiyumvira ko ashobora kuvuga ibinyuranye nivyo nukugomba kwabo kugira ngo tuheraheze iki gice ca mbere ikijya kibazo c'uburyo mbega kavuga ati imiliyoni 5 natanze kugira ngo bice naka mbega uburyo butangwa kugira ngo yicwe abantu bishwe n'inzara mubivuga ko ikiga ariko gafranke namwe ubwo buryo umuntu ariyumvira ingene umuntu ashobora kuvuga amajambo nkayo ukabona ko ari amafaranga kugwa mu kigega ca leta yirigwa arononwa yirigwa aribwa menya sinibaza ko ari amahera yavuga ko yokura mu mufuko wiwe n'amahera rero basahura abandi bariko bicwa n'inzara abandi bariko baratotezwa bateshwa mu zabo isegenya z'imvura zigwa zikabarandurira imirima n'amazu ntibaje kubatabara ariko bagatanga yuko yica abansi babo ni ibintu rero tuvuga yuko ntaco no bivuga ko kuko birivuga ivyo bintu nyene ni ibintu bigayitse ni ibintu by'agahomera bunwa niko vyama nibiri nta gihinduka reka ndabibutse yuko muri kumukurikirana ikiganiro Club de la Presse ikiganiro gikogwa hafadikanije amaradiyo inzamba gateka kawe RPA na television Renaissance uno musi tukaba turiko turaba amajambo amwe akoreshwa ateye ubwoba umuntu afatiye nko kuri iki gice ca mbere ciki kiganiro aho twariko tuvuga ibijanye n'amajambo y'utwara urongoye inama nkenguza amateka aho yavuze amenya yuko yatanze amafaranga kugira ngo bamwicire umuntu bamuzanire umutwe wiwe muri iki gice cha kabiri rero tugira turabe ayandi majambo nayone ateye ubwoba ngira ngo anashobora kuba anateye n'ubwoba no kurusha aho imbonera kure zaririmbye zihamagarira yuko abakenyezi abagore babatavuga rumwe na leta Gwasa Agathon Gwasa hamwe na Sinduhije yuko botegwa inda kugira ngo bibaruke bavyare izindi mbonera kure mbega ana ka mukenyezi mwumvise amajambo nkayo aho ugwaruka rw'abarundi ruhamagarira yuko abagore babandi bategwa inda kugira ngo bavyare imbonera kure mwavyumvise gute mwiyumvisemo gute ka mukenyezi n'ibintu biteye ubwoba kuko urumva icaha cyo gufatwa ku nguvu n'icaha naho tutoja mu mategeko gisinzikaza uwagikorewe gisinzikaza ubuzima bw'uwo mukenyezi mbere bigashobora kugira n'ingaruka ku mibano ku mibereho no ku buzima bwiwe kuko hari abakorerwa ivyo vyaha ugasanga mu magara yiwe aramerewe nabi hari n'abapfa adasubiye kuvyara hari na iyo yabikorewe ari n'umwigeme hari udasubira no kwiyumvira kuzohavagira urugo kuko minsi yose bimwibutse ico caha yakorewe kubwanje rero nk'umukenyezi sinobira ubwoba kubera nzi ico caha ngena kimeze ikindi bintuma niyumvira cane ku mukenyezi akiri mu Burundi ubwoba afise kuko nimba bariko barabiririmba ntibabiririmba bari mu nzi wabo naho babiririmbye nimba babiririmbye bari mu myimenyerezo mu ntara imwe nimba babiririmbye bari mu yo nimwiyumvire nk'umukenyezi yari kararengana bakamuca impande baririmba ivyo bintu kuko niyo abatagize ubwoba
nibaza ko uwo mukenyezi nawe nyene afise agahaze kuko igikorewe mugenzawe ugerageza kwishira mu kibanza ciwe ukibaza ati mbega iyo babikorera jewe vyogenda gute hama kenshi bakunda kuvuga ngo uruhige rurahindukira uno munsi bashobora kuba bariko barabikorera bajya abakenyezi bavuzwe batashigikiye leta canke babajya abantu badashigikiye leta mugabo ejo bishobora guhindukira ugasanga uyo muntu yamenyereye gukora ico caha aragihindukirije kuri wa wundi vyaragiye biraboneka muri kahise vyaragiye biraboneka mu bindi bihugu amaboko yamenyereye gukora amaraso kenshi biragora iyo abuze ahakorera caha hatuma gikorera impande yo kuko mu mutima wewe ucumenga guma agomba gukora ico caha rero nibaza ko imvugo nkizo kandi turazimenyereye ntiryari rya mbere baririmbye ijya ndirimbo gusa ubwa mbere bayiririmbye muri rusange hari muri 2017 nimba ntihenze hari mu mwaka uheze hari mu mwaka 2018 barayiririmbye mugabo baririmba muri rusange ku bakenyezi bose bahamagarira gutera inda abakeba b'abatutsikazi ngo bavyara imbonera kure ubu hoho barasimbije ntibavuze muri rusange bagiye barafata abantu bavuga ati umukenyezi wa Sindohije umukenyezi wa Gwasa nukuvuga novuga gute ubu rero ntibabishize muri rusange bavuga bati nimurabire hafi aba bakenyezi nimwababona canke nimwagirante canke yari nimvugo wanashaka hari nabo batoshikirangirwa Gwasa bamushikira mugabo yari imvugo yo kubabaza abo bantu bagwasa na Sinduhije kuko bavuga bati urabona bararengeye abo bantu nibo bari kugirirwa nabi kubera ari abansi kubera bagwanya leta bobo niko babibona mugabo ubuho bavuga ati si mwe mwenyene n'imiryango yanyu n'abagore banyu turashobora kuyishikira tukabababaza mbega Maître Gustave urabona arayivuze yuko atari ubwa mbere amajambo nkayo imbona kure ziyakoresha negiki cyo tuma baguma babisubiramwo no munsi bakavuga ibi ejo bagasubira kandi no munsi bagasubira kandi bikomeye kurusha umuntu ashobora kubisigura gute novuga ubwa mbere yuko ivyo bintu bivugwa ahanini kubera twimirije amatora ibihumbi 2020 ni imvugo ihamagarira abantu gutera ubwoba abatavuga rumwe na leta amatora azabe bayibe nkuko bama bayivye hama ntihagire n'uwujogora ntihagire n'ushobora kuvuga ikintu na kimwe ahanini uri hagati mu gihugu ni Gwasa kandi arabateye ubwoba afisa abanywanyi benshi yo batakora ivyo vy'ubusuma ngira ntawo mutsinda rero yari nk'ubutumwa bavuga ati tuzobikora gutyo na gutya tubatera inda abo bakeba n'abapfasoni bawo rero ni imvugo yo gutera ubwoba kubera batera inda abapfasoni nkikiri ngaho novuga ko nivyo bama bavuga gutyo byanagiye mu ngiro muri aba bana babigeme bamaze imisi batwarinda bakaziterwa n'abarezi babo abadirecteur bayo mashuri n'abigisha babo ntiyagira inkwirikizi n'imwiba rero ako kamo bababwiye karagiye mu ngiro barigeze kuvuga mu ntara ya Kirundo na Zangoza abakobwa batwaye amada bari no mu mashure y'intango ico bita ama école primaire abandi muri secondaire n'ubu vyamako abo bazi bateye n'abadirecteur babo n'abaprofesseur babo ntihagire n'umwe akurikiranwa ariko mwibaza ko byo biva kuri ayo majambo canye ivyo vyamiho kuva kera uwo n'umugambi bagize naho kera ntibyigeze bija ku rugero bigezeho birateye ubwobi ku rugero biriko n'ibintu biteye agahinda uravye ingene baza barabikora kandi kanatsinda babikora bavuga bati ntawe udukurikirana na naka yarabikoze nzogenda naho no mari imisi mu gasho ndarapfunguwe
rero n'ibintu bahamagarira bama bavuga ni ibintu vyanakoreshejwe mu honyabwoko mu Rwanda mu 1994 ni muri ugo rukurikirane rero no kuvuga yuko bashobora gukurikiranwa kubera ayo majambo bakumva ariko barakoresha cane gose amategeko mpanavyaha bivuga n'amategeko mpuzamakungu barashobora no guca bakurikirana kuri ivyo ariko abakurikiranwe nande ga Frank niho hari kibazo bariko ubutungane ngira ngo subwo mu Burundi gusa kandi ntibukore umunsi gusa nejo buzaba buriko ivyo ubwo butungane urafashije urapfatiye no kuvyaha nk'ivyo mpuzamakungu ico twita amacrime contre l'humanité ni ibintu bidahanagurwa ico bita prescriptibilité des crimes contre l'humanité ana kugira ngo dusozere iki kiganiro inkurikizi mbega zayo majambo izo mbonera kore zikoresha zobiziye inkurikizi zayo majambo nuko ubwa mbere bira mu mutwe w'abavyumva bumva umengo n'amajambo asanzwe baraheba bakabimenyera bakabona ko gutera inda bakeba ari ikintu gisanzwe kuko cama kiriko kiravugwa baravuga ati ijambo riguma mu kanwa rigacika urukonda ku buryo umuntu adashobora gutinya ico cako ko yama yumva bamubwira ati bikore ntaco ikindi bakabikora bakabiririmba ntihagire ubuhanwa ntihagire ubugirane bica bibi bisanzwe je wundi bukigihe vyaba Nancy Ninette Mutoni muri tweet ziwe yavuze ati ayo majambo arateye isoni reka tugira amatohoza abantu bazohanwa yarigeze kuvyandika ariko vyahereye ngaho nuko amashirahamwe mpuzamakungu yarateye ugwamo birabagahomera bunwa ko bavuze ati ibi bintu bikorera mu Burundi nagahomera bunwa ariko vyahereye ngaho mwaye matweet nta numwe sinzi ko arugira jewe sinzi ko hari abandi batabikurikiranye mugabo je nibaza ko atawigeze hanwa kubera ari mwibarabara kararomba ivyo bintu ikindi bitereye ku isoni ni ingene mu Burundi je ndibuka tukiri mu Burundi bajya abantu bahora bagira sport mu gitondo baravuga ibiririmbo birimwe amajambo ateye isoni canke bakavuga ati bariko baracyoza imico kama y'abarundi ndero gwaruka gwacu kugenda baririmba ivyo bintu mwibarabara biteye isoni bakavuga bati ntibazosubire kuvuga amajambo mabi mu ndirimbo bari muri sport mugabo uri karavuga amajambo mabi ahamagarira abantu gukora ivyaha no kwica no kugirane wewe kwamengo birasanzwe mbega mu majambo make Maître Gustave yavuze ati urabona ngo ni ibintu bisanzwe hanyuma leta ikabiri ngaha atakivuga mbega leta irashobora gukurikiranwa kubera yahoze ataco iriko iravuga ku bintu biriko biravugwa muri ayo majambo yego cane kuko abo babivuga benshi n'ababishira mu ngiro n'abakozi ba leta rero dufatiye ku mategeko iritwarirwa biciye ku bakozi bayo ico bita mu mategeko n'ururimi rw'igifaransa les préposés de l'État ugashobora gukurikirana leta iravya abakozi bayo kandi nizo mbonera kure uri kuraziraba benshi bafise ubuzi bwiza bwa leta bari hejuru barabashize mu bintu vyiza abarongoye baja gukora ibintu vy'ivyaha nk'ivyo bato rero umuntu akavuga yuko amategeko uko ari umuntu arashobora kuyikurikirana urakoze cyane kuri iyo nsiguro uduhaye nawe ana urakoze cyane kubona ivyumviro waterereye muri iki kiganiro akaba ari ngaha iki kiganiro kigira ica 99 cha Club de la Presse gihereye nkabashimiye cyane abatumire bacu Maître Gustave Niyonzima akaba ari shikirizwa manza umushingwa manza n'amajambo nitiranya bisi yose akenshi ikiganiro bakabigusigurira yego kabisa nivyo hanyuma nkabashimiye cyane na Ananiyuhire navuze yuko ari mu ndongozi za Radio Inzamba agateka kawe hanyuma nkaba ndabaye irindi sango mu ndwiza mu kindi kiganiro cha Club de la Presse.